Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igipolisi ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cari gikoze isekeza ryo gufata abantu bose babayo batafitiye uburenganzira. Abantu bashika 2,000 bari bamaze gusabwa kuva muri iyo leta, ariko bakaba batari bwayivemwo, bakaba aribo cane barondegwa. Isanamu iboneka ku kinyamakuru ngurukana bumenyi Reuters yerekana abana babo baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batafitiye uruhusha bariko bahabwa imbombo mu kurindira kubajanwa mu kigo c'impunzi ca El Paso muri leta ya Texas. Hari igenekezo rya 25 z'ukwezi kwa12 mu mwaka uheze. Igikorwa cari gikozwe n'igipolisi kikaba cabereye mu bisagara bitandukanye nka New York, Baltimore, Miami, Chicago, Atlanta, Nouvelle-Orléans, Houston, Denver, San Francisco na Los Angeles. Ibi bikaba byari byemejwe na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.